Bimwe mu bibazo uhanganwa nabyo iyo ukundanye n'umugabo akuruta imyaka. Mbahaye ikaze cyane ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi nagombye kubaganiriza ibibazo akenshi abakobwa uzosanga bahura nabyo mu gihe baba biyemeje kujya kubakana n'abagabo babasumba imyaka, ndetse ugasanga agiye kubana n'umugabo amuruta imyaka, ugasanga uwo mugabo yarabyaye abana, kumbure ashobora kuba angana n'umwana agira 4 kuri uyu mugabo, ugasanga n'umwana bangana imyaka, ariko uyu mukobwa ntarabe ko ari umupapa musumba imyaka mugabo, kubera ko twabonye ko urukundo ruza uko rwishakiye, umuntu akunda uko agombye, bikaca bituma rero ashobora kuba yomwemera akamwemanga nubwo usanga ari umugabo amusumba imyaka, akemera kujya kubana n'umupapa amusumba imyaka kandi nawe akiri muto. Ntarabandanya reka nabibuze gukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo inkuru zose tuzokwama dushira muzironke atakigoranye. Dusubira kandi gushimira cyane abakoze kudukurikirana, turabashimiye cyane, Imana ibahezagire. Natwe biraturyohera cyane iyo muriko muradukurikirana tukabona za comment zanyu, biraturyohera sana. Rero uyu munsi nabateguriye ikiganiro kijanye n'umukobwa akiri muto usanga yinjira mu rukundo rw'umuntu akuze, ugasanga yiyemeje kubana nawe mu buzima ndetse bakabyarana n'abana. Ntabwo nshatse kuvuga yuko kubana n'umupapa akuze ni bibi, no. Iyo wamukunze kuko urukundo ruzi uko rwishakiye, ukumva ko amarangamutima yawe yamushimye, nta mpamvu n'imwe ihari yuko mutobana. Ariko iyo bija hose, aho biva hose, menya ko uzogenda uhura n'ibibazo muri urwo rugo mu gihe uba wiyemeje kubana n'uyu mupapa akuze. Rero mu gihe uba wumva neza yuko ukwiye kubana nawe mukobwa ukiri muto, emera wemange, uvyemere nk'uko wamwemeye ko mubana, kuko abakiri bato abo mu rungano rwawe wabasizaho, uremera kuja kubana n'uyo mupapa agusumba imyaka. Rero mu gihe uyo mupapa agusumba imyaka wamwemeye ukamwemanga, ukumva neza ko umutima wawe wamushimye, wamushatse ko mubana, akubera umugabo, ibizaba byose uzavyemera uvyemange, kuko nibwo buzima uzoba wahisemwo. Kandi nabivuze, ntabwo ari bibi. Umuntu akunda uko agombye, umuntu akunda uko ashaka, kandi amarangamutima y'umuntu ajya ahagombye, urukundo ruzi uko rushatse. Niyo mpamvu wumva neza yuko ushimye kubana n'umupapa akuze, nta ngorane na zimwe bitera, gusa uca wemeranya n'izi ngorane ngomba kukubwira, kugira ngo n'ejo cyangwa ejo bundi niwisanga uri mu rugo rw'umupapa gusumba imyaka, ntuze umene ku mutwe cyangwa ugire ibibazo. Mu gihe uzoba wakurikiranye ino video, izogufasha cyane kumenya ingene uzo kubakana n'uyo mupapa azoba agusumba imyaka. Ikintu cya mbere rero uzosanga akenshi gikunze kuba iyo ugiye muri uru rugo rw'umupapa agusumba imyaka, uremeranya n'amategeko yiwe kandi ukongera ukemeranya no kubaho kwiwe. Iyo mvuze kwemeranya n'amategeko, ni ukuvuga ko ategerezwa kugushira ko amategeko. Ntiwibaze neza yuko uyu mupapa ko ndamusumba imyaka ngiye kumuganza, no. Menya neza yuko ugiye kubaho mu mategeko yiwe, mwubahe, umwubahirize nk'uko wamushimye, wemeye yuko ubana nawe mu rugo. Menya neza yuko utegerezwa kugendera mu mategeko yiwe, nk'uko nyine wari kubana n'uwo mu rungano rwawe akaguha amategeko. Menya neza ko n'uyu mupapa gusumba imyaka neza na neza, amategeko yiwe utegerezwa kuyagenderako, kandi uko uzoba wasanze abaho mu rugo rwiwe ku bijyanye n'ubuzima, uko azoba agombye ko biba, menya neza ko ariko bitegerezwa
kuba mu gihe wemeye ukemera kubana nawe mu buzima. Ntabwo uca ngaho wigire kagarare kubera ko ujanywa n'ubuto bwawe ukaca ubona umenga nta jambo yogira kuri wewe ngo kubera ko akuze. No, umugabo aguma ari umugabo. Mu gihe wemeye kujya kubana nawe mu rugo ukemera ukemanga ko mukwiye kubana, menya neza yuko utegerezwa kwemeranya na buri kintu cyose kimugenga cyangwa kimuraba. Ayo ni amategeko ya mbere uzohura nayo muri uru rugo rw'uyu mutama. Rero niwagenda kubana n'umupapa akuze ntuze wiyumvire yuko ugiye kwiganza. Oya, ntabwo uba ugiye kwiganza, ugiye kuganzwa, ugiye kwemeranya n'ubuzima bwiwe. Amategeko uzosanga mu rugo rwiwe menya neza ko ari uzogendera. Okay? Ikindi kintu cya kabiri uzohura nacyo mu gihe uba wemeye ukemanga kubana n'uyu mupapa akuze, kwisanzura mu nshuti ziwe biragorana cyane. Wagiye mu rugo rwiwe uri umwana muto, uyu mupapa ugiye kubana nawe swati yari afise umugore wiwe mukuru, baramaze kubyarana abana kandi abana barakuze, ndetse ugaca usanga abo bana afise baranakusumba wewe imyaka. Ubwa mbere menya neza yuko ntibashobora kukubaha mu gihe babona ko bagusumba imyaka. Rero ukazoba ugiye muri urwo rugo urondera icyubahiro ku bana wasanze mu rugo kandi banagusumba imyaka, kiragoye cyane. Uzosaba kubyihanganira kuko wagiye wemeye kujya mu buzima bw'uyu mupapa akuze. Menya neza ko atari wewe mwatanguranye mu busore. Mu busore bwiwe hari uwundi yari asanzwe ahari, kumbura aracyariho canke nubwo Imana yoba yaranamuhamagaye. Mugabo menya neza yuko ugiye mu rugo ugiye gusanga abandi bana nkawe. Uca umenya ingene ubyitwaramo, uca umenya ingene ubihanganira, uca ubabera umumama mwiza. Ni ukuvuga ko ingorane zose uzohura nazo muri iyi nzira uzomenya ingene uzihanganira kuko wamwemeye umubona. Rero mu gihe wabyemeye nta mpamvu n'imwe ihari iyo umaze gushikayo ugatangura ugahinduka. Iyo ubonye ibitagenda abana bakakugaya ukabona umenga biranse, ukabuza umutama w'abandi amahoro, nibaze yuko ntabwo ari byiza. Mu gihe uba wemeye ukemanga kujya kubana n'umupapa akuze, menya ko hari ingorane uzogenda uriko urahura nazo kandi bisabwa ko ugirane uzihanganira. Okay? Ikindi kintu uzohura nacyo kuri uyu mutama agusumba imyaka, guhinduka umubyeyi mu kanya. Ugiye ukiri muto nawe bizosabwa kubyara abandi bana, bizosaba ko witwa nyina w'abana. Umaze rero guhinduka umubyeyi mu kanya, menya neza ko uba rero ugiye kuba nyina w'ibibondo byose, yaba ibibondo wasanze mu rugo, yaba ibibondo by'iwawe ubyaye. Menya ko ugiye kuba nyina w'ibibondo byose. Bya bindi by'abadamu umaze gushika mu rugo ukabyara kandi ari urugo wagiyemo usanga abandi bana, ugaca ubona umenga abo bana b'iwawe nibo babaye beza cyane gusumba abo wasanze mu rugo. Ntabwo ari byo. Menya ko bitaho bose, bafate neza nk'abana bawe utarabiyuyu cyane ujya. Rero mu gihe rero wagiye muri urwo rugo ucika umubyeyi mu kanya gato. Umaze gucika umubyeyi mu kanya gato uca umenya ko ugiye kuba nyina w'ibibondo byose. Okay? Ikindi kintu uzosanga akenshi iyo wemeye kubana n'umupapa akuruta imyaka, aragushaka, yarasanzwe afise abandi bana biwe. Rero mu gihe yagushatse ukajya mu rugo rwiwe ugasanga afise abandi bana biwe, yacu uteranya abana n'umubyeyi. Okay? Witwaje ngo uracari muto, yacu uteranya abana n'umubyeyi kuko barahari. Usanga bamaze kujya muri urwo rugo ugasanga abandi bana b'uyo mutama kumbure baranagusumba imyaka, ukaca ushaka kugerageza guteranya abana na se.
akantu gatonya ukirukira ku mugabo ukamubwira, akantu gatonya nako ushobora kwihanganira ukirukira ku mugabo ukamubwira, ukaca usanga uri kurankanisha abana na papa wabo kandi wagiye mu rugo rwabo ubasanzeho, urugo warugiyemo rubona, nta muntu yagufashe mu ijosi ngo jya muri urwo rugo, no, niwe warugiyemo urushatse, niwe warugiyemo ubigombye, wumvise neza ko ukwiye kubana n'uyo muntu w'umutama. Rero uratanguye kuzana gushyiraho injyane hagati y'abana n'umubyeyi, ntabwo ari byiza. Menya neza ko ibi byose uzogenda uhura nabyo, uca umenya ingene ushobora kubyifatamwo mu gihe uba wemeye kubana n'umupapa agusumba imyaka. Hari ikindi kintu uzohura nacyo akenshi iyo ukunze kubana n'umupapa akuze, guhangana n'uburyo abantu bagufata, kuko abantu baragufata ukundi kuntu. Hariyo abantu bavuga ati kubera iki washoboye kwemera kujya kubana n'umupapa gusumba imyaka? Buri muntu avuga uko agombye, buri muntu avuga uko yishakiye. Rero mu gihe byamaze kugenda gutyo, uca umenya ingene uhangana n'abano bantu kugira ngo wubake urugo rwawe rudasambuka. Ibyo ni ibintu 5 naguteguriye, mugabo ingorane ntabwo ari izi 5 gusa, inzira ni nyinshi uzosanga muri urwo rugo mu gihe uba wemeye kujya kubana n'umugabo agusumba imyaka. Menya rero ingene uzoshobora guhanganwa n'iki kibazo kugira ngo urugo rwawe rwubakike, utumviye naka, utumvise ibyo abantu bavuga kuri uyo mutama, atari ikintu na kimwe urinze kuraba, kuko wagiye mu buzima bwiwe wamukunze. Murakoze cyane ababandanya badukurikirana, Imana ibahezagire, naho butaha, ciao.